Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2022 mwishira hamwe WPD Haguruka niho hatunganywa inyigisho ku rwaruka rw'imboneza ruserukira abandi mu makartier mu ntumbero yo kwitunganiriza kazoza no gutsimbataza amahoro. Umwana kugira ngo akure neza ubanza kumurera akiri muto kuko ariwe nkingi y'iterambere n'amahoro. Ivyo ntivyashikirijwe na Inyasi Habarushimana arongo yishira hamwe WPD Haguruka. Ikivugo cy'uno munsi bahamagarwa kugira inyigisho byerekeye ibintu byo gutsimbataza amahoro, cyane cyane ibintu byo gushigikira ubumenyi bwabo mu bintu byo kurwanya ubukene no kugira imigambi bitunganije bonyine. Twamagaye imboneza cyane cyane kugira izo mboneza zizotubere kuko imboneza aho batuye twese twokira hose, cyo gituma twamagaye bamwe kugira bazotubere urumuri aho batuye. Inyigisho izo ikintu gikomeye cyane kuko kubera yuko iyo baronse ngaho bibafasha nibabishira imbere, nibabishirikira, nibabishira mu mutwe, bizobafasha kugira bitunganize nyine ubuzima bwabo batarinze kuzera cyane cyane leta, kandi iyo bibaronse ngaho bazobyigisha kandi babyigisha n'abandi ari neza cyane cyane kugira zizotubere urumuri mu makartier cyane mu mazone batuye. Icyo tusaba leta n'umubyeyi, ariko urazi yuko umwana atangurira hasi, ushobora gutangura gufasha umuntu ari hejuru, hajya umwana abwira kure neza ubanza kumurera akiri muto. Twebwe dukora n'urwaruka kuko urwaruka nibwo nkingi y'iterambere, nibwo nkingi y'amahoro. Urumva mu gihe urwaruka rudatunganije neza, mu gihe urwaruka rutarevye neza, nibaza yuko aho leta izoba atacikira kura, kubera yuko byose bitangurira hasi, byose bitangurira muri arabasi, kubera yuko amahoro, iterambere byose bitangurira kugira dufise nuko tubwiza inyigisho, nuko tubwiza inyigisho cyane cyane ku rwaruka, apana ngaha gusa mu Bujumbura no mu zindi no mu yindi mihingo cyane cyane kugira duhimirize urwaruka ije ureke kwizera cyane cyane ibya leta gusa. Leta izamuramo, ariko wewe leta ifasha uwifashije. Mu gihe wowe utari kubifasha, leta nacyo izogufasha kuko izogukorera amaboko, ukura amaboko mu mpuzu rero kugira wifashe, hanyuma bizonanirana leta n'umubyeyi izofasha ibishoboka byose kugira ngo urwaruka rutere imbere n'igihugu gitere imbere. Kugira ngo hagwanye ubukene n'ubushomeri mu rwaruka, nuko hoba imboneza mu rwaruka zoja hamwe zikitunganiriza imigambi yabo. Ivyo ntivyashikirijwe na Barengayabo Ale Majesté yatanze inyigisho kuri urwo rwaruka. Twatanze icigwa uruhara rwa masterpiece, aho twako turerekana uruhara rwo kwiboneza mu kurwanya ubushomeri n'ubukene mu rwaruka. Ubushomeri n'ubukene mu rwaruka kugira rero ibyo byose tubirwanye, kuko haba imboneza nyago z'urwaruka zija hamwe, zifatikirwe hamwe, zitunganiza imigambi. Ibyo rero bishobora kuboneka mu gihe atamboneza z'urwaruka zihari. Muri iryo nshinga twagarutse turerekana uruhare rw'imboneza rwo gufata iyambere mu kurwanya ubushomeri no kurwanya ubukene busanzwe buri mu rwaruka. Tweretse neza urwaruka ko mu bihugu byose byateye imbere kubera habaye imboneza zikavuga ati dufate iyambere twitunganiza imigambi, ntitubwe ku wundi bwenge, ku wundi bwenge. Rero mu gihe ukagomba ukirikana ko ushoboye ukabavanura na byo bitubwoba, kuko umunsi tuzi gutyo mu rwaruka n'ubwoba bwa kazoza. Ejo nzoba iki, ejo nzokwambara iki, ejo nzobahe, ejo nzoba ndi iki, ejo nzoba ndiko ndakora iki. Ibyo bibazo bice bigaruka bigatera urwaruka ugaca babuza kwitunganiza. Muga mu gihe urwaruka bamaze kwimboneza ko bati jewe ubwanje ndashoboye, bijya abandi bashobora nagenda barakora
Ale Majesté yongeye atubwira icarico umushomeri. Tuvuga ngo ubushomeri ni iki? N'umuntu akagira akazi atanagomba no kukarondera. Iryo jambo riranasuzuguritse ryavugijwe. Mayoya Dondive umwe mu rwaruka rwitabiriye izo nyigisho ahamagarira urwaruka kurondera ikintu cotuma kibeshaho umuryango ejo canke hirya y'ejo. Ndahamagarira cyane umuntu wese yumva ko akikwaruka n'ubwo yabaga bwiwiwe abariho arondera nyine n'ubwo yabaga bwiwiwe arondera ikintu cyotuma nawe ejo canke hirya y'ejo ushobora kubeshaho umuryango. Tworangiza tubamenyesha ko ivyo bikorwa vyasozerewe no gutanga impapuro zemeza ko bakurikiranye izo nyigisho mwishirahamwe WPD Haguruka.